isi nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye. Haleluya, haleluya. Imana yacu si ikigirwamana. Imana yacu ifise amaboko igakora. Haleluya. Ifise amaso ibabona mwese. Amen. Kandi icyo ndayikundira nukibona no mu mutima aho tutabona. Amen. Aha ndazi neza abayiteze uyu mugoroba barayibona. Kandi irabona ubuyiteze. Amen. Nkuko uyu mugore yavuye muhira avuga ngo jewe ndagiye uko bimeze kose sinkeneye kwa nkorako sinkeneye kwa mbona ariko jewe ninashikira gusa ngakora ku mpuzu ziwe gusa ndakira igitangaza canje. Amen. Amen. Nawe ni wizera. Haleluya. Kuwo mwami niwamukorako gusa kandi mu kumukorako nukugura umutima wawe ukavuga ngo mwami Yesu ngwino ungirire neza. Haleluya, haleluya. Uratahana igitangaza cawe. Amen. Haleluya. Rero ndabashimiye karamazaka tuzobananya tuganira umwanya uracyari twamenyanye kuko hariho umumama nafashe telefone yiwe nzoza ndarondera kanya duhure tuganire kandi tuzogera kuri hamwe namwe. Haleluya, haleluya. Tuzokoreshwa iby'ubuhizi hamwe namwe. Amen. Kandi mwakira umunezero wa Kristo. Reka rero ndabasengera, ndagomba kubasengera. Haleluya. Kandi nukuri wugurura umutima wawe uvuge ngo uyu mugoroba ndashaka kubona Imana ukundi gusha. Haleluya, haleluya. Uti ndagomba kubona Imana ukundi gusha, ndashaka kubona igitangaza canje uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Sije ntanga ibitangaza ariko hari umwami atanga ibitangaza. Haleluya. Hari umwami agira neza, hari umwami akundana, akunda uwo ari we wese. Amen. Akunda uwo ari we wese kuko ntatoranya ku butoni nk'abantu. Mana data rugira byose uri mu ijuru. Mana yera, Mana nziza, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye kuri uyu mugoroba. Umugoroba w'umugisha udasa n'indi migoroba. Umunsi mwiza waremye kugira ngo tunezereze twese Mana. Njiye bugufi imbere yawe wa Mana we. Nkwereka aba bana bawe senya guhoraho. Nzi neza kubakunda. Nzi neza ko imigambo bafitiye si y'ibyago habanamba. Imigambo bafitiye ni y'amahoro ni ku ijambo ryawe ribivuga. Mana ndasenze uyu mugoroba ngukore ku muntu wese ari aha hantu. Ritaya resele bonde tayo. Ay kosekete keribo. Ay hande kerebonde tayo. Manura ubushobozi bwawe Mana. Manura ubushobozi bwawe bubohora. Manura ubushobozi bwawe bukiza. Manura ubushobozi bwawe urema ibyizigiro mu mitima y'abana bawe. Mana harabacitse intege. Mana harabihevye. Harabatabona shinge na rugera ariko mu ijuru hari Imana y'ibitangaza. Hari Imana ishoboye byose. Hari Imana izi byose. Hari Imana iri hejuru ya byose. Ariko taya ribo sikaya baba sete kerebonde tayo. Ndakwinginze nyene amahoro. Ndakwinginze nyene ubwiza n'ubutware. Hindurira amateka abana wawe mwami. Erega harababeza ku byawo byarangiye. Oya. Umuntu akiri nk'emu y'abazima haba hakiri ibyizigiro. Haba hakiri ibyizigiro byo gutabagwa. Nyemerera uyu mugoroba Mana. Nyemerera uyu mugoroba urema igitangaza cy'umuntu wese ari aha hantu kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Mana tuzogaruka tugushimire. Tuzagaruka tuvuga ukwera kwawe no gukomera kwawe. Tuvuga ineza yawe. Mana ndashimiye aba bashitsi baje muri kino gihugu. Mana nta kindi cyabazanye. Bazanywe n'umutima w'urukundo. Nabo ndabasabiye umugisha wawe Mana. Ubampezagirire. Hari abavuye mu bihugu by'amahanga. Hari abavuye mu gihugu cy'ikibanye. Mana bahezagire kubw'intambwe bateye n'ibikorwa byiza bariko barakorera abana bawe. Mana ubaha umugisha. Uzoba ukoze nyaguhora ku ngoma. N'umunsi w'ejo ndawukweretse. Urakora ibikomeye kuko uri Imana y'ibitangaza. Urabana n'aba bana bawe mwami. Kandi ndasenga umwe wese umupfungire kandi mukwiriye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe. Mana ushimwe kandi wubahwe. Tugukuriye ubwatsi tugukomera amashi. Tuvuga ngo nushimwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu.